Data wa twese wo mw'ijuru, Mana mushobora vyose, Mana uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasengeye mwene data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimwubake kandi rimukomeze, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe no kubimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turabaramukije mwese bakunze ikiganiro, haracariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracari ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere, haracari ivyizigiro ko wakira iyo ndwara nubwo abaganga bakubwiye ngo ntikira. Haracari ivyizigiro ko wavyara ukonsa ugaheka nk'abandi. Haracari ivyizigiro ko rujya rugendo rwawe rwacamwo. Haracari ivyizigiro ko nawe wagera kuvyo abandi bagezeho. Imana yacu ntirobanura ku butoni, ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. Utarapfa ni wihebure. Imana iguhezagire cyane. Tugiye kwiga icigwa gifite teme canke ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibanga ryo kwakira ibitangaza. Ibanga ryo kwakira ibitangaza. Hariho ibanga ryo kwakira ibitangaza. Umuntu ubwiwe yaremwe mu buryo bw'igitangaza, bisigura ko umuntu nawe ari igitangaza. Ni igitangaza cavuye ku Mana. Umuntu nawe ni igitangaza. Niba umuntu ari igitangaza, bisigura ngo ibikorwa nawe akora navyo vyakagombye kuba ari ibitangaza. Bibiliya ivuga ngo iki? Imana ishoboye gukora ibirenze cyane ivyo dutekereza, ibirenze cyane ivyo dusaba, ibirenze cyane ivyo twiyumvira, ngo nkuko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Ubushobozi bw'Imana bukorera mu bizera. Yesu aravuga ngo muzahabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazaho, muzaba ivyabona byo kunshingira intahe mw'isi yose. Ubwo bushobozi bwaramanutse. Ubwo bushobozi ni mpwemu yera. Umuntu wese afite mpwemu yera arafite ubushobozi bw'Imana. Umuntu wese afite mpwemu w'Imana arashobora gukora ibitangaza, arashobora no kwakira igitangaza. Umuntu afite mpwemu w'Imana afise Imana indani muri we. Imana ihabwa icubahiro. Bibiliya ivuga ngo iki? Usomye mu gitabo ca Yesaya ibice vyaho 44 umurongo w'26, aravuga ngo nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje, ngashitsa inama y'intumwa zanje. Imana ishimwe cyane. Imana yama ikomeza ijambo ry'umusavyi wayo. Umusavyi wayo Imana yama ikomeza ijambo ryayo. Ikintu cyose umuntu avuze Imana ibirireti kugikora. Burya isi y'imwemu irugurutse cyane ku buryo ijambo ryose urekuye mw'isi biboneka, mw'isi y'imwemu rihita ryambara umubiri. Hari igihe ibitangaza bimwe bitaza mu buzima bwacu bitewe nuko tutamenye uburyo twovyactiva, uburyo twobigaragaza. None tugiye kuvugana ku bintu bitandatu byagufasha canke vyagushoboza kwakira igitangaza c'Imana mu buzima bwawe. Ikintu ca mbere ni kwizera Imana. Vuga ati kwizera Imana. Kwizera Imana ni kimwe mu bintu vyagushoboza kwakira igitangaza mu buzima bwawe. Ugiye gusoma Ngoma ya kabiri ibice vyaho ni 20 umurongo waho wa 20, haravuga ngo bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa. Bagitangura kugenda, Yehoshafati ahagarara ngaho, aravuga ati ni mu ntege amatwi yemwe Bayuda namwe ababa i Yerusalemu, mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gushikama, mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Ani Yehoshafati yarakikujwe n'ibihugu byinshi byagomba kwata ku buzima bwe kugira ngo yimukure ku butegetsi, kugira ngo bifate Abisirayeli bibahindura baja. Noneho Yehoshafati arebye ingabo ze, areba n'ingabo zimwatatse, abona ko atakintu yoshobora gukora. Aca yitabaza Imana, atangira gusenga, abwira abantu ati by'ukuri nta wundi butabazi dufite, nta wundi musada tubona uretse Imana yo mwijuru. Abwira abantu bose ko bakwiye kwisonzesha bakamara iminsi 3 bari imbere y'Imana, nta kintu barya nta kintu banywa. Bariko
barasenga, umuvugishwa umwe arahaguruka. Uwo mwana yahagurutse ntabwo yarazwi kuri iryo bango ry'ubuvugishwa, ntaryo yari afite, ntiyarazwi nk'umuvugishwa, ariko ako kanya arahaguruka atangira guhanura, aravuga ati intambara si yanyu ahubwo n'uhoraho aje kuyigwana, mwe gusa mwihagararire gusa. None ayo majambo Yehoshafati arayakira ndetse aranayizera n'abandi bantu, ariko arebye mu mitima ya bamwe abona hariho bamwe batashoboye kwakira ayo majambo. Yehoshafati kubera umusada wiwe yarasigaranye wari uva ku Mana, abonye hari abantu batari kubavyakira, aravuga ati aba bantu bashaka kumbuza kwiyakirira igitangaza. None nawe abakoresha inama, aravuga ngo bene data mwizere Imana mubone gushikama. Igihe rero wizeye Imana uhabwa gushikama, uhabwa gushira ubwoba mu buzima. Kwizera Imana bizatuma ubwoba buba kure yawe. Kwizera Imana kwatumye abasore batatu badatinya umuriro. Kwizera Imana kwatumye Daniyeli adatinya intare, kuko yarazi ngo Imana irashoboye kunkiza muri zino ntare nkavayo ndi muzima. Kwizera Imana kurahesha umuntu gushikama no gushira ubwoba, no mu gihe yoba ari karaca mu bihe bikomeye kandi bigoye, ariko igihe wizera Imana ubwoba burashira, ukagira umutima urinda nk'intare ku buryo udashobora gutinya ivyo ari byo byose uri kurabona canke uri ko wumva canke uri kuracamo. Kwizera Imana biguhesha gushikama, ariko kugira ngo ushike ku ntsinzi yawe birasaba ko wizera abavugishwa n'Imana. Ikintu ca mbere rero ni ukwizera Imana, ukizera ijambo ryayo ko ari ukuri, ukizera ko ijambo ryayo ritabesha, ko ico Imana yavuze ku buzima bwawe ari cy'ukuri. Imana ishimwe cyane. Igihe wizera Imana kandi ukizera n'ijambo ryayo, ndagusizeho ibiganza ugwaye, nta mpamvu nimwe yotuma udahaguruka kandi ukumva ko wakize. Ndagusizeho ibiganza uri kimuga, nta mpamvu nimwe utahita uhaguruka utambuke mu gihe wizera ijambo ryayo, kubera ijambo ryayo rivuga ngo muzashira ibiganza ku bagwayi bakire. Abagwayi ntibabasengera, abagwayi barabakiza, babashiraho ibiganza hama bagakira. Niye mpamvu ituma abantu bashigwaho ibiganza bagasengerwa ariko ntibakire. Inyishu nimwe gusa, nuko abantu batizera, nuko utizera Imana, nuko utizera abakozi bayo. Ariko nakuzaniye ibanga ryo kwakira igitangaza. Ibanga rya kabiri rero ni ukwizera abakozi bayo Imana ikoresha. Mu gitabo ca Yesaya 44 twasonye umurongo wa 26 aho batubwiye ngo nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje ngashitsa n'inama ziyo. Ijambo umukozi w'Imana yatuye, umuntu yamagawe n'Imana yatuye ku buzima bwawe, iryo jambo Imana ibiri inyuma yaryo kugira ngo ibashe kurishitsa. Imana yacu ni mwema, Imana yacu ntabwo iboneka, ntabwo igaragara. Abisirayeli bifuje kubona Imana, noneho Imana irabibemerera, ibabwira ko bakwiriye kwiyeza iminsi 3 baduga umusozi. Ndeze uwo munsi birivuga ngo imituraga rikomeye, ngo umuriro uraduka kuri uwo musozi, bariko hafunduka umwotsi mwinshi cyane, umuriro mwinshi cyane. Abisirayeli batangura kwiruka, barabwira Mose ati iyo Mana twayibonye, reka twisubirire inyuma. Mose arababwira ati burya ntiranahaguruka, hajya niba abantu irungika imbere n'abamarayika bakwitangiye gushikayo ntabwo irashika. Baravuga ati nimba itarashika yibwira igumeyo, kuko turabona nishika ngaha twese turarimbuka. Imana yamye igaragara, yamye ishaka kwiyerekana biciye mu bantu bayo, biciye mu bakozi bayo. Ntuzigera ubona Imana, ariko Imana uzayibonera mu bakozi bayo, mu basavyi bayo. Igihe cyose Imana yagomba gukiza abantu yabarungikiraga ijambo ryayo. Mugabe iryo jambo ntiryagendera mu muyaga, hari umuntu yagenda atwaye iryo jambo. Imana igomba kurokora abantu yabarungikiraga umuntu. Igombye gukura Abisirayeli muri Egiputa yabarungikiye Mose. Igombye gukura Abisirayeli mu Bamidiyani ihagurutsa Gideyoni. Igombye gukiza Abisirayeli ibakure mu maboko y'Abafilisitiya yahagurukije Dawidi ahaguruka yica Goliyati. Igihe cyose Imana yagombaga gukora yahagurutsaga umuntu. Mu gihe
kimwe Abisirayeli kugira ibakure mu maboko y'abanzi yahagurukije uwitwaga Samusoni. Igihe cyose Imana igomba gutabara no gukiza abantu yama ihagurutse umuntu. Uwo muntu rero iyo mutamwizeye, uwo muntu rero iyo mutamwizigiye, murashobora gutakaza igitangaza cyanyu. Iyo uwo muntu Imana yabarungikiye nimumwakire, nimwakire ibyo ababwira, birashoboye igitangaza cyanyu mushobora kugitakaza. Birivuga ngo iki? Ngaho nazaga iwanyu, niki cyatumye nagiriho ndahasanga, ndakomanga muranga gukingura. Icyo gihe Imana yarungika abavugishwa bayo, ariko Abisirayeli bakabasuzugura kubera bababwira ibyo badashaka, bigatuma batavyakira. Yamara yari Imana yabiriko iradodora ku buzima bwabo. Imana yama yadodoye inyuze mu bakozi bayo, bajya bavugishwa bayo Imana iba yarungise ku buzima bwabo. Nahawe ho kwakira ivyo bariko bavuga, ukabyizera maze ukabitambukiramo. Imana ishimwe cyane. Inambuko ya gatatu iko ndihuta, no gukura amaso kubiboneka. Igihe cyose ushize amaso kubigaragara, nta gitangaza uzakwakira. Abisirayeli bashize amaso kuri Goliyati, bituma badashobora kwakira igitangaza cyo kwica Goliyati. Ariko Dawidi akura amaso kuri Goliyati ayashira ku Mana. Mwe muza mu masengero, muza mwasize amaso yanyu kuri pasiteri, ku bantu runaka, niyo mpamvu mutakira igitangaza. Hari n'abantu baza gusenga basanga ari naka, ngo kumbe ni naka, ngo wapi nta kintu kiza kuvamo. Hari abantu basenga umuntu badasenga Imana, baza kubera umuntu runaka. Ukwiye kujya gusenga kubera Imana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe nta bitangaza mwakira kubera muza gusenga mwashize amaso ku bantu runaka, mwayasize kubavugishwa ngo bahava bampanurira, bahava bambwira. Mwasize amaso ku bakozi b'Imana. Kura amaso ku bantu b'Imana, shira amaso ku Mana yo mu ijuru. Imana niyo ikora, ntabwo ari abapasiteri bakora, saba profete bavugishwa, ni Imana ivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe kubera mu bahanze amaso, mudahanze amaso Imana, bazobabwira iby'iwabo, mubitegereze mu bibure. Ariko nushira amaso ku Mana, ugasenga amaso yawe ari ku Mana, azaguhanura ibintu bimatanye n'ivy'Imana yamuhaye. Apana ibyo ugomba canke washaka, ahubwo ivy'Imana igomba ku buzima bwawe. Imana ihabwa icubahiro. Aleboshibakaya birambwira ko Yesu yavugwaga nabi. Birimbwira ko ari umudamu w'imyaka yaramaze imyaka 12 apfirirana amaraso. Yumvise amakuru ya Yesu, bamubwira amakuru mabi ya Yesu, bakamubwira n'amakuru meza. Ahitamo kwakira amakuru meza kuko ariyo yabona yoshobora gukiza ubuzima bwiwe. Agenda akora ku buyonga bw'impuzu za Yesu, ngako kanya ahita arakira. Kura amaso kubiboneka, wiyashira kubigaragara. Hari abantu basunitse Yesu mu isoko ariko batakira igitangaza, ariko wavuye mu kira niwe yashoboye kwakira igitangaza kuko yavuye mu kira yizeye ico gitangaza. Icya gatatu kwitega mu mutima. Kwitega rero nukwitegurira kwakira ico kintu runaka, kwitegurira kwakira ico kintu runaka. Birambwira mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa, birimbwira ngo Paulo yariko arigisha. Mugabo Paulo igihe yariko arigisha, ngo hari kirema cyari gihagaze imbere ngo kikaguma kimuraba mu maso. Uko Paulo yigishaga niko naco camurabaga mu maso. Ngo Paulo arangije ngarakireba, ngacabona hariya mu Vyakozwe n'Intumwa 14 uhereye ku 8 kumanuka, ngacabona gifite ukwizera ngo ko gukizwa. Acara kibwira ngo haguruka utambuke. Gija kiravuga ngerega wari wantindije, niwe wari wantebeje, ubundi narindindiriye gusa ko hari ikintu uvuga canke geste ukora yo kunyereka ngo mpaguruke, burya nahita mpaguruka. Imana ishimye cyane. Haleluya. Umva, Paulo yararebye ngabona gifite ukwizera ko gukizwa. Ari abantu batagira kwizera ko gukizwa, bafite kwizera atari uko gukizwa. Sengera ndo nk'amahera nje kwa muganga, sengera Imana harayizankiza, sengera haraho bizagenda neza. Mugabo nafite ukwizera ko gukizwa, afite ukwizera ko gufufahazwa. Ariko iyo umuntu afite kwizera ko gukizwa, iyo watuye ijambo cyangwa ukamurambika ibiganza, ako kanya yakira gukira. Uriya mudamu yari mu butinyanka, yavuye mu shyira aza kuri Kristo afite kwizera ko gukizwa. Imana ishimye cyane. Yari afise kwitega, yavuga ngo nimagera uyu mugabo nibikenewe kasengera, nimukoraho ndaza gukira ubugwayi bwanje. Nawe ukwiriye kuva mu shyira igihe ugiye guhura n'umukozi w'Imana, igihe ugiye gusenga Imana, ukagenda wizeye Imana ariko kandi witeze, kubera Imana ikorera mu bantu.
icya gatanu ni ukwakira cyangwa gucakira. Kwakira ibintu rero by'imwe barabyakira, ibintu by'Imana barabyakira, bene data barabyakira. Haleluya. Igihe ijambo ry'Imana ariko riravugwa ntibaryizera, bararyakira, bararyizera hama bakaryakira mu mutima. Aribyo Dawidi avuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo noye kugucumuraho. Ijambo ry'Imana ntibaribroka, ahubwo ntibaribroka mu mutwe, bararyakira. Igitangaza rero kirakigwa iyo umukozi w'Imana ariko aratura amajambo y'ibitangaza, ariko arasenga, rirya sengesho uraryakira. Arya amajambo ariko aratura yakira, rirya jambo uraryakira hama ugaca urigenderamo. Iyo uryakiriye ugaca urigenderamo nibwo ubona igitangaza. Igihe yatuye ngo abagwaye nimwakire gukira, wari kimunga ucuhaguruka ugatambuka kubera nawe uragwaye, wakira rirya jambo uciye ukora iki jambo ry'Imana rigizene rivuze ku buzima bwawe. Icya gatandatu ni ugusenga Imana. Abantu benshi ni musenga ko birivuga ngo Imana ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo mwe musaba. Sero n'ubushobozi bw'Imana bugizene budukoreramwo buri. Ubushobozi bw'Imana nibukorera muri pasiteri gusa, bukorera no muri wewe warahezagiwe cyane, wifuza gusengerwa ufise umutwaro, ari inzozi warose zirakuzazanira. WhatsApp yacu ni +257 65 77 339. Mwarahezagiwe, buri umugisha w'amahanga. Mwari kumwe na Apotre Ndo wa Kristo Glory Shine. Turabakunda cyane.